Murakoze, Yesu abahezagire, karibu, turabanezererewe kuba muri ngaha, ni ivy'agaciro, ni ibintu vyandikwa hariya mw'ijuru, ho tutarashika ariko twifuza gushika. None reka n'umusi twongere tuganire, twari twipfuje gutumira mwene data Nina, yabaramukije ariko yarafatiriwe, ubwo Imana yashatse yuko bizoba ikindi gihe canke azoza ikindi gihe. Jewe rero naciye nibutswa kubandanya igice cari casigaye igihe twaganira ku vyerekeye Imana iraharira icaha c'ubwicanyi. Hanyuma ico twari twakibonye mu misi iheze, akarorero kabaye ako ku mwami Dawidi, igihe Dawidi yasambanya umugore w'umusirikare Uri yari ku rugamba, akamutera inda, akabura ingene abigenza, akarondera yuko uwo musirikare yoza mw'ikonje, bamuha ikonji ubutarariye kugira ngo vyitwe ko yahaciye, ariko naho nyene ntivyamuhira, ntivyakunda uko avyumva canke ko intahe yosohoka, mu nyuma akigira inama yo kumwica. Ico cabaye igice ca mbere. Aho rero tugeze, twari tugeze aho umuvugishwa n'Imana Natani yahashika, akamugendera, hanyuma agatangura kumubwira ati hari umuntu yari atunze ubusho bwinshi, akagira umubanyi iruhande yiwe, yari afise agatama kamwe, ariko umunsi umwe agenderwa n'abashitsi. Abo bashitsi aho kubaza Imana mu busho afise, aca atora ako gatama k'umubanyi kamwe aba ariko agaburira abashitsi. Dawidi avyumvise ati uyo muntu akora ivyo akwiye gupfa. Mu nyuma nawe umukozi w'Imana aramubwira ati uyo muntu ni wewe. Reka dusome hariya mu gitabo ca kabiri ca Samuweli, n'umurongo wa 12 guhera n'igice ca 12 guhera ku murongo wa mbere turagera kuri 15. Samweli, igitabo ca kabiri ca Samweli, akarongo igice ca 12 akarongo ka mbere. Handitse ngo, bukeye Uhoraho atuma Natani kuri Dawidi, araza aramubarira ati hari abantu babiri baba mu gisagara kimwe, umwe w'umutunzi uwundi w'umworo, kandi uwo mutunzi yari afise amasinzi y'intama n'inka, ariko nyamworo ntaco yari afise atari akagazi k'intama kamwe yari yaraguze, akakarera kagakura kari kamwe nawe n'abana biwe, kakarya kutwo kurya twiwe, kakanywera mu gikombe ciwe, kakama karyama mu gikiriza ciwe, kakamumerera nk'umukobwa yivyariye. Bukeye haza umushitsi kwa wa nyamutunzi, nawe yanka gukora mu ntama ziwe canke mu nka, ngo azimane uwo mushitsi amugendeye, ariko ahitana wa mwana w'intama wa nyamworo, ayibagira umushitsi wiwe. Maze uburake bwa Dawidi buca buziriringira uwo muntu, abarira Natani ati ndahiye uguhoraho k'Uhoraho, uwakoze ivyo yari akwiye gupfa. None azomurihe uwo mwana w'intama kane, kuko yakoze ikintu nk'ico, akaba imburakigongwe.
maze Natani abarira Dawidi ati ega uwo muntu ni wewe nyene, Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze ati jewe nakwimikishije amavuta ngube umwami w'Abisirayeli, ndagukiza ngukura mu maboko ya Sawuli, ngwinjiza ingoro ya shobuja, nguha abagore biwe ngo bagusegure, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Kandi iyo biba vyarabaye bike mba narakongeye n'ibindi. Niki catumye ukengera ijambo ryanje jewe Uhoraho, ugakora ivyo mbona ko ari bibi, ukicisha inkota Uriya umuheti, ugacura umugore wiwe ukamugira rwawe, nawe Uriya ukamwicisha inkota y'Abamoni? None rero inkota ntahizova mu rugo rwawe, kuko wankengereye ugacura muka Uriya umuheti ukamugira umugore wawe. Uku niko Uhoraho agize ati nzokuvyurira ivyago vyanduruke mu rugo rwawe, nzokunyaga abagore bawe ubona, mbahe umubanyi wawe aryamane nabo ku murango. Wewe wabikoreye mu mpisho, ariko jewe nzobikora icese imbere y'Abisirayeli ku murango nyene. Maze Dawidi yishura Natani, nacumuye ku Uhoraho. Natani aramwishura ati noneho Uhoraho yagukuye kw'icaha cawe, ntugipfuye, ariko kuko wahaye abansi b'Uhoraho urwitwazo rukomeye rwo kumurogotako, kubw'ico wakoze wa mwana wavyara nta kabuza azopfa. Natani araheza yitahira iwe. Ejo bundi mwene data Pasteur Gervais yaravuze ati ivyaha birahanwa ukiri hano kw'isi. Uyu Dawidi, umwami Dawidi yarakize urupfu, niko tubwiwe. Urwo rupfu yakize ni rwa rupfu rumwe ruterwa n'icaha. Rurya rupfu kuko icaha, ingero y'icaha n'urupfu. Nukuvuga ingero y'icaha nukutazobona ubugingo budashira. Rero ariko intumbero y'Imana na ntaryo niyo guhezagira, niyo kugira imbabazi. Umugambi w'Imana nyamukuru nuwo kugira imbabazi. Kuko iyo Imana itashaka kugira imbabazi, ntiyari kuba yaturondeye ngo irungike umwana wayo kw'isi ngo umwizeye wese ntazapfe rubi, ariko azabona ubugingo budashira. Hari mu buryo bwo kugira ngo Imana itange imbabazi. Kandi mwaravyumvise, twarabivuze muri iyi minsi mbere, yuko igihe Yesu yatangura kwigisha yasubiyemwo ivyo Yohana Umubatizi yavuze ngo mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Imana ikora uko ishoboye kose kugira ngo iduharire, ariko hari ivyo itarekura, itakinisha. Ngaha bavuze ngo inkota ntizova mu rugo rwawe. None murazi vyashitse iwe kwa Dawidi. Ubwa mbere uwo mwana yavyaranye na Batiseba yarapfuye, muravyibuka. Yisonzesha agasenga, akambara umunyota, akambara ibipfuye nabi kugira ngo uwo mwana azokire, ariko umwana yaruhutse apfuye. Mwibuke neza ca gihe Dawidi niho yaciye avuga ati, bamubajije ati mbega, yaciye avuga ati nimumpere utwo nifungurira, arambara arabegwa.
bati twe biradutangaje, akigwaye uyu mwana warisondesheje, ntiwafungura, ntiwambara neza, none ubu bigenze gute? Ati ndabizi neza, uyu ntazogaruka iwanje, ahubwo nije nzomusanga iyo agiye. Turi kumwe? Ico caramubabaje cane, nimwasoma iki gisomwa muzobona yuko Dawidi yarababaye cane kuri uwo mwana. Mu nyuma muribuka yuko Dawidi yagize ibibazo vyinshi, umuhungu wiwe Abusalomu ashaka kumukura ku butegetsi, mbere yashatse kumugirira kudeta niko nobivuga, kandi yarahatswe kubishikako. Nawe murazi bene ivyo bintu iyo bibaye ko n'inganda zihatikirira, n'abantu barapfuye ico gihe. Hari n'umukobwa wiwe, umukobwa wiwe nawe nyene yarashikiwe n'ivyago, murabizi abana biwe bakoze ibintu bidakorwa ego vy'ubuhumbu. Rero Dawidi mu buzima yararushe, yarabuze abantu, ariko Imana yaramukunze, yaravuze ngo icaha cawe ndakigukuyeko, ngo icaha cawe ndakigukuyeko. Reka tubanze dusome amajambo yajanye n'imbabazi. Ego ntihagira uturabira muri Yesaya 1:18, uwundi nawe aturabire muri ibaruwa rya Yohana rya mbere, igice ca mbere, umurongo w'9. Iravuga ngo uhoraho ahanura abayuda bahindukire abaharire. 18 aravuga ngo enda nimuze twitature, ni uhoraho agize, naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku, bizokwera derere nka shelegi, naho vyotukura nk'agahama, bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Amen. Amen, amen. Ego uwukurikira adusomere muri Yohana wa mbere, ibaruwa rya Yohana rya mbere, umurongo w'9, igice ca mbere, umurongo w'9. Ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu, ikatwoza ukugabitanya kose. Amen, amen. Muri Yesaya hatubwiye ngo enda nimuze twitature, niko uhoraho agize, naho ivyaha vyanyu vyotukura tukutuku, bizokwera derere nka shelegi, naho vyotukura nk'agahama, bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Ego unawe aya majambo ego yarabwiwe abandi bantu ico gihe, ariko uno munsi ariko abwirwa twebwe. Na yacu yafata nka gwawe, nanjye ndayafata nka gwanje, kuko aya nitwe twayabwiwe. Amen. Nababwiye mu ntango nti intumbero y'Imana nukugira ngo iduharire, nico ibi vyose nuku kurindira. Reka tuje muri Petero wa kabiri, ndabona ari Petero wa kabiri hariya igice ca 3 akarongo k'9. Petero wa kabiri igice ca 3 akarongo k'9. Haravuga ngo umwami Imana itebeje isezerano ryayo, uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, igomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Igomba ko bose bihana. Ego twavyumvise uyu naho Imana yamuhaye ibihano, yagiriye ko imuhezagira, kuko nimwasoma ibisomwa muzobibona, umwana yavyaranye na Batiseba akurikira wa wundi yapfuye, canke yaje inyuma ya wa wundi yapfuye,
yabaye umwami ahambaye, umwami Salomo. Umwami Salomo yamenyekanye muri byinshi. Ni umwami wa gatatu yatwaye Isirayeli. Umwami Salomo ni umwami yagiriwe ibakwe ryo kubaka ingoro y'Imana. Se wiwe Dawidi yari yaremereye ngo azokubakira Imana, ariko ntiyabimukundira, aba ari we agirirwa ibakwe rero ryo kubaka iyo ngoro. Ngira ngo muramaze kumva mwese ngo ingoro ya Salomo, le temple de Salomo, hubatswe zibiri, kuko imwe yarasambuwe, iyindi n'iyindi irasubira irubakwa, irasubira irasamburwa. Iyi ngoro ni imwe ba Nehemiya basubira kusanasana, bubaka inzitiro n'ibindi byose muravyibuka. Ni izina ryagumye mu mateka. Dawidi n'ubu izina ryiwe niryo rivugwa kurusha abandi bami bose batwaye Isirayeli. Ego, intumbero y'iri jambo rero ryatumye nongera kubigarukako, kandi ngira ngo nivyo vyatumye ndabikorerako igihe nabihabwa, nukugira twumve Imana ingena itubabarira. Imana ntibabarira ubutayisavye imbabazi. Reka tuje hariya kuri Zaburi ya 51 tuzoba dusome twumve ivyo ingena uyu mukozi w'Imana yabwiye Imana amaze gutsindwa n'icaha. Zaburi ya 51. Zaburi ya 51, ego ni ibice bitari bike, ariko neka ntaco dusome, ntaco bitwaye. Ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe, kubw'isinzi ry'imbabazi zawe, usibanganye ibicumuro vyanje, unyuhagire rwose ukugabitanya kwanje. Unyuze icaha canje, kuko nzi ibicumuro vyanje. Icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Ni wewe ubwawe nacumuyeko. Nakoze ibibi mu nyonga zawe. Vyabaye bityo kugira ngo uboneke kugororotse niwavuga, kandi uboneke kuroranya niwaca urubanza. Raba nabumbanywe ukugabitanya mu vyaha, niho mama yamvyariye. Raba ugomba ukuri hirya mu mutima. Mu bwigobeko bwawe uzomenyesha ubwenge. Unyozeshe ezebu ndera. Unyuhagire ndabaderere kurusha uko shiregi yera. Unyumvishe umunezero no guhimbagwa, kugira ngo amagufa ya wavunye anezerwe. Hisha inyonga zawe ivyaha vyanje. Usibanganye ibigabitanyo vyanje byose. Mana, undememwo umutima utunganye, unsubizemwo umutima uhamye. Ntunte kure yo mu nyonga zawe, ntunkureko umuhemu wawe yera. Unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshigikirishe umutima ushize icira. Niho nzokwigisha inzira yawe abacumura, abanyavyaha baguhindukirire. Unkize umwenda w'amaraso y'umuntu. Mana, we Mana y'agakiza kanje, niho ururimi rwanje ruzorenza ijwi ruririmba ukugororoka kwawe. Mwami, teranura minwa yanje, niho akanwa kanje kazokwamamaza ishimwe ryawe. Nukutanezererwa ibimazi mba mbigushikaniye. Ntuhimbagwa n'ibimazi
vyoshejwe, ibimazi Imana ishikanirwa ni umutima umenetse, umutima umenetse ujanjaguwe Mana, ntuzowukengera, ugirire neza Isiyoni nk'uko haguhimbara, wubake inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu, niho uzonezerwa n'ibimazi bitunganye, nivyo bimazi vyoshejwe n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye, niho bazoshikanira amamasa ku gicaniro cawe. Amen. Iri ni isengesho rya Dawidi yashikirije asaba imbabazi, kandi yarazi kuganira n'Imana. Natwe reka ko turi ngaha twige natwe kuganira n'Imana, kandi tumenye yuko nta kindi Imana yipfuza atari ukutubabarira ibyaha byacu, kugira ngo twoye kuba mu rupfu, kuko ingero y'icaha ni urupfu. Ariko hariho igice co mu Baroma 6:23 niho havuga yuko avuga aya majambo ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana ni ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Nuko rero Yesu abahezagire. Reka dushime Imana. Mana uhoraho, turagushimiye cyane kuri kano kanya buduhaye kugira ngo utuganirire ikimwe mu vyashikiye abana bawe. Twumvise amajambo akomeye y'umusavyi wawe Dawidi, niko yari yaracumuye nk'uko natwe twama turiko turacumura, ariko yarakoze ubudasa, kuko yumvise yagirijwe mu mutima agasaba imbabazi ashimitse, kandi akamenya neza ko ubona mu mutima wiwe. Mana yo mwijuru, kumva yuko icaha camuvuyeko vyamuteye akanyamuneza, naho yashikiwe n'ivyago. Mana, twagiye tubibona mu masengesho yiwe, yagumanye ukwizera muri wewe. Natwe Mana, ivyago vyama vyadushikiye, turaje imbere yawe, turasavye imbabazi, kuko hari aho twidoga, hari aho twihebura. Ubu rero Mana, tusavye ngo uduhe umutima wo kwizera, uduhe databuja kuba abakugororokeye, nk'uko umusavyi wawe Dawidi yakugororokeye, naho ku maso y'umuntu twobona umenga hariho ivyo yagenda akosha, ariko yamagaruka agasaba imbabazi wawe. None natwe turagarutse Mana, hariho vyinshi tutavuze, tutatuye imbere yawe. Uno munsi turaje, kuko tuzi ko umoreka mbwina mu mutima, uratubona imbere n'inyuma, uratuzi iva hasi n'icara ryacu. Tubabarire Mana ivyaha vyacu byose. Mana yo mwijuru, ivyo twakoreye ahihishije, nk'uko Dawidi yari yakoreye ahihishije, urabizi, ntubiyobewe, ntubinyegejwe. Turasavye Mana ngo bitubabarire. Mana yo mwijuru, eka n'ivyo twakoreye ahagaragara, turasavye Mana ngo utubabarire Mana. Atari wowe utubabariye, ninde yo tubabarira? Mana, turaje imbere yawe, tugomba amahoro nawe, tugomba amahoro na bene data, tugomba amahoro no kuba tubona bose, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, kuko tubwiye ingene ubugingo buboneka. Natwe turashaka ubwo bugingo. Abakoraniye ngaho uyu munsi turipfuza ubwo bugingo bubonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kuri aka kanya keza uduhaye. None rero turaguhaye natwe ubugingo bwacu, ngo ubugabo buganze, atari uno munsi gusa, ariko iminsi yose yo kubaho kwacu. Uzobukoze Mana. Dusabye muri make ko byinshi biduhera ubuntu, mu izina rya Yesu dusabye. Amen.